mwaramutse canke mwiriwe mwese abakunzi bacu b'iyi chaîne yacu ya televiziyo yo kuri YouTube ariyo DLTV. Murahawe ikaze kaba wumva ikirundi, ururimi rw'ikirundi uri muri diaspora canke uri ngaha nyene mu Burundi. Turagusavye utangure gukurikirana ino chaîne icako ibiyago vyinshi vyiza, icako ibiganiro vyiza, ibiganiro biduteza imbere bikatwigisha tukungurana ubumenyi. Uno musi rero nashimye kugaruka muri ca kiyago cacu ca nuggets of wisdom kugira ngo dusubire twungurane ubwenge, dusubirane tubwirane ibintu bitwubaka, ibintu bidufasha kugira ngo twidevelope personnellement canke muri communauté aho tubaye. Uno musi rero thématique nagomba tuganire ko nagomba ibe iya self development, ariko ukuntu wobaho ubuzima bwawe bwuzuye. Ni ukuvuga Imana yarakuremye igushira kuri nosi kugira ngo ubeho ubuzima bwuzuye butagabanije. Ni ukuvuga ko ivyo vyose biva ku kuntu wewe uba wiyumva canke hariho ingendo utangura gufata mu buzima bwawe kugira ngo ububeho bwuzuye, pa à moitié. Nivyo nshaka kuvuga, how to live your life to the fullest, to the max. Urumva ndafise icivugo kuri iyi chaîne tuvuga ati we are living life like it's golden. Ni ukuvuga gold ni nka or, murabona or ngene ikayangana, naho ubuzima bwawe bwategerezwa kuba kurefleta umuco kuba kubonye, ukarefleta ko bwuzuye, aho uri ukabitara ukamurika ugakayangana. Rero tuza kuraba ibintu bitanu bituma twubaho ubuzima bwuzuye, ubuzima bumeze neza, two kwadopta izi ngendo zitanu kugira ngo ubuzima bwacu butangure guhinduka. Ego mu minsi heza narababwiye ko hariho ibintu vy'amadepression mu kibano, mu bantu bagendana, ugasanga warigunze ngaho mu nzu wawe, umubona kumenga ubuzima ntiburyoshe kandi nta joie de vivre ugifise. Oya, ngira ndakwereka ibintu bitanu vyotuma uraba ubuzima dans un autre angle kugira ngo abo ubona bariko barabuviva bagukikuje ukavuga ati none bo babigenza gute. Hariho ibintu badopse. Rero icambere ni is to find your passion in life. Umaze kumenya ico ukunda mu buzima, ikintu kiguha umunezero, ugikoze wumva ari wewe, wumva uri dans ton assiette, wumva ati aha ni jewe. Passion ni nyinshi cane dufise mu buzima, urumva. Hariho talent na passion na skills tumenya mw'ishure kugira ngo zidufashe mu kurondera ubuzi bwo kwibeshaho. Muga passion ni ikintu kiri in your inner self, kiri ndani muri wewe. Ni wewe utegerezwa kukidekuvra. Découvre ta passion kugira ngo utangure kubeho ubuzima bwuzuye. Nyimba ukunda gukora ikiniki kigutuma wumva ufise umunezero, gikore. Urumva hariho abafise passion yo gucapa, hariho abafise passion yo kugira utugenegene dutandukanye. Umva passion n'ivyo bintu muri passe-temps yawe ushobora gutangura gukurikirana, ukicara ahantu hamwe ukavuga uti jewe niko ndimenya. Passion ijanye na self awareness. Mu gihe utimenye ntuzomenya ni na passion ikurimo, what you are passionate about, because ico ukunda nta nguvu nyinshi ugishiramo, kenshi kiri ine, Imana yakikuremanye kiza naturellement. Nico gituma tuyita passion. Uyu uragikora ntiwumva unaniwe, ntiwumva umenga urarushe, wogikora ubuzima bwawe bwose, naho bokigushiramo bakakubwira ati
ubu nico kintu cyonyine kizogutunga, ntuzigera wumva uri frustre, niyo passion. Urumva rero kwimenya birashobora gutuma utangura kubaho ubwo buzima bwiza, kubera hari abantu benshi ubu turi mu buzi butugora, butwara umwanya wose, ugasanga passion twarazishize ku ruhande, twarazibagiye. Kubera iki? Kubera nyine ubwo iyo business of life. Urumva mugabo fata umwanya uyumvira ati kuva nkiri umwana nakunda iki niko ndagikora, numva ndi passionate about it. Utangura ukimenye. Self awareness ijanye no kumenya ton caractère. Urumva kuko utamaze kwimenya n'ubundi ntaco ushobora gushikako, usanga uri kurajuragirika mu buzima. Hariho kuru nigeze gufata ya 9 mois, aho kugira tuje kuba ba community outreach, abantu baja gufasha muri communauté, dufasha abandi. Natwe bavuga ati iva muri we ubanza kwanza kwimenya, self awareness. Umaze kwimenya niho nawe uvugira icyo ufasha abandi. Ego ndavyibuka ko iyo kuru yamfashije cyane, aho baguha personality types or traits, ukazimenya, ukamenya ko umuntu ahoze canke akunda kuvuga, ukamenya n'ibindi burya. Personality traits ni nyinshi cyane ku buryo hariho izidomina n'iziri recessive n'iziryamye cyane. Urumva mugabo ucukrea ya ca kintu bita ukabishira ku munzani ukagira balance. Ntube kuri kote iri très extreme kandi ntube kuri kote iri no kuvuga iri hasi cyane. Oya, ukabishira ku munzani ukamenya personality type. Niyo ugiye kuri novuga internet, urashobora kugira icyo bita test ya personality kugira uyimenye. Ni formulaire ndende wuzuza iguha amasenariyo mu buzima bwawe, bakabona ingene ureyagisa, bagaca bakumenya aho baguplasa. Hariho rero personality type 1, personality type ni nyinshi. Umaze kuzimenya ivyo biranajana niyo uri kurarondera umupartenaire, uramenya ati compatibility of character of personalities nizi ku buryo mwese muza gusanga muri ko murakompletana, mutari ko novuga muri ko muragongana gutya. Urumva ugasanga muri bamwe, kenshi n'abantu bamwe ateye kumwe nabo kenshi bashobora kutabana, ariko mubwuzuzanye n'uwo mwubakanye. Rero nahereye kuri passion, nibyo byanjanye muri self awareness, mugabo naco nyine kirakomeye. Ico ni cambere. Okay, tuje kuri fact igira kabiri ishobora gutuma ubaho ubuzima bwuzuye, ni sohoka hanze, be outdoor. Kubera iki navuze ibintu bya depression? Hari aho usanga watangiye kwigungirana, wama mu nzu mu cumba udashaka gukora ikintu na kimwe, wumva yuko woguma mu gitanda uryamye, ibintu byose bikagushisha. Mugabo iyo ugiye hanze ugasohoka, no kuvuga no fiske gusohoka, ufate marche mu kibano, ubone utuntu n'utundi, uhikinge, uduga imisozi. Urumva biratuma bireleasinga another release of energy, new energy wari ukeneye. Kuko iyo utagira activité sportive ngo imitsi inonoke, amaraso atsirikire neza, haragira igihe canke umaze iminsi ukora cyane ufise burnout. Urumva ego urashobora gufata akanya ugasinzira, mugabo na sport nayo nyira gusubiza muri le bien-être, ukumva urasubiye gukunda ubuzima. Urumva rero be outdoor, ntimugume mwigungiranye mu nzu, kuko hanze uzohabona utundi tuntu tukwenspire, utundi tuyide. Aho rero urumva yuko uzohahurira n'abantu usanga uwo muntu kuko nabo twubakana sinzi ko twabaronkeye mu nzu. Oya, kenshi atari online dating. Oya, abantu benshi iyo basohotse
mu activité yacu ya misi yose, le dimanche mu misa, mu mamanza, niho abantu bahura n'abantu babagirira akamaro muri ayo mafete, muri ayo ma evenementiel, corporate events, be outdoor. Simvuze ngo ubu umuntu atabazwa muhira n'umunsi wa rimwe, ariko gusohoka hanze, gusama kayaga, kuja kuri lake, ugashira umutuzo, ajya amavage, ukumviriza la beauté de la nature, urumva. Kuko utari in touch with nature ngo ubone ivyo vyiza vyose, nawe wisitiwe muri beauté ya nature, ugumubona kumenga uri kiremwa kidashemeye, ruhebwa. Oya, hajya abantu bagera kwisuicida kenshi ndagusanga ari ivyiyumviro bibi byabatekereye kenshi mu nzu ahantu biyugaranye mu vyumba. Ukunda gusanga kenshi ivyo vyiyumviro bibi ari ukubera baguma ahantu hugaye, hatabona, urumva, ukamenga bari mu mwijima, barihevye. Ibyo si vyiza, nidusohoke hanze kugira ngo tube ubuzima bwuzuye. Yego, hariho ikigira gatatu, nukubaho utariko urikompara n'abandi bantu. Abantu kw'isi ubu dusigaye turi muri course, iyo nico no kwita rat race. Umenga ivyo ubonye ku wundi nawe utegereza kubibamwo muri uwo mwanya nyene uwo muntu ariko arabibamwo. Or ubuzima Imana yaduhaye ingazi zitandukanye. Wowe nyimba ageze ku ya gatanu, wowe ukiri ku ya kabiri, kubera ko urashaka gusimba ry'ama etape, kubera ko urashaka gusimba etape, kandi umwe wese Imana izi umunsi wiwe. Urumva, nukuvuga yuko ntukurikirize pression ubona nk'iyo hanze. Wewe rindira umwanya wawe, ukorera ibintu mu mwanya wawe, kuko nivyo bizoguha amahoro. Wumve ko ubuzima buryoshe kubaho. Ntubone naka ngo afise umuduga, ngo afise etage, abana be bigaha, ngo nanje exactement nanje. Urumva, usanga narigeze kubivuga muri kiganiro caheze, consumerism culture ni ikintu cyo kiradutwara ahantu habi, ugasanga ucubaho muri depression y'amadeni kubera uguma uraba hirya no hino ati nakava andondera, urumva, kugira ngo andihishe ikiniki. Baho utari kuri kompara n'umuntu n'umwe. Ego hariho kuba aspired to become umuntu ari ku rundi rwego, mugabo work towards getting there in your own pace, kuri ritme yawe. Siko ko ngendo y'urundi ravuna, siko bavuga mu Kirundi. No kuvuga buke bushikana umusiba ku rugezi. Wowe urashobora kubona ku mugezi, wowe urashobora kubona yuko umenga yaragutanze, ariko haraka ari na baraka. Urashobora gusanga wewe ibyo bizoza biri double canke sinzi. Je ndabibona yuko ibyo hari ibintu tutimagine ko bizopfa bidushikiye mu buzima, ukazibona Imana irabigushizemo, ayaguhaye ayo mateka. Nka jewe kera narinzi ko nzovyara abana bake ari benshi, batatu mbe ndahejeje, kandi nari nahejeje kubavyara vraiment. Ariko sinzi ngene ubuzima bwahindukiye, nza mbona Imana impaya mahasa, baca baba abana batanu. Umva, ni ibintu ntigeze n'umunsi wa rimwe nshira no mu mutwe ko bizombako. Sinari obsede, urumva. Ico turiko turanka ni obsession hamwe ikujana mu bintu mu nkoro zitarizo. Nta obsession nari mfise, byaranguye ko numva umunezero, numva ko igihe cyari kigeze, numva ko Imana ibikoze mu mwanya mwiza, numva irampinduye amateka, nzorinda mpfa bavuga ati ujya ni n'ababiri. Urumva rero umwanya wawe ni mwiza, urindire. Nimba uri muri mariage, twaravuze ko nakunda kubaza nta mwana uravyara iki, wewe ishire mu mutuzo, uvuga uti dutangure kwishura abantu ati igihe canje ntikiragera. Urumva,
sinzi igituma abantu baba bashaka ko abantu bose bomera cyo kimwe. Kubera iki? Ntibashobora kumera cyo kimwe. Hari uwo hasi, uwo hagati, uwo hejuru n'uwo hejuru cyane. Ni kwisi yaremwe, niko bizogenda. Ntidushobora kuba bose cyo kimwe. Nico gituma competition nziza ni kuba aspired, ukagira umu role model, ukavuga tujya muntu ndashaka gushika ku rwego rw'Imana ni yabimfasha. Urumva mugabo ukabivyifatamwo neza, atari competition iri hostile, kuko there is a hostile kind of competition. Ijya niyo nanse. Rero living your life to the fullest requires you to be okay, to be ube serene n'ivyigukikuje n'ubuzima urimo. Mugasi mvuze ngo wicare muri mediocrity ngo ntu working towards self development. No mustwavye self development, dushaka kuvaha kuri iyi ngazi tuje ku yindi, mugabo at our own pace, tutariko turi compara ko rimwe comparaison urumva sinziza. Mu bisanzwe kiri kumwe kiririye n'iyi kwanza nikijya nyene. Do not succumb to societal pressures, kuko muri societe ubu abantu bose umenga nababwiye ngitangura hariho course umenga wewe utari hajya uri gicibwa. Oya, don't succumb to that pressure. Be yourself. Work on your own pace. Okay, kandi uzoshiki uri kuraja. Yego, kandi bizokunezera kubibamwo ata bintu wahutaje canke ama étape que vous avez brûlé. Yego, icakane novuga ati have an entrepreneurship spirit. Ico kintu kirafasha. Ntitubibinebwe basha. Ntitubibinebwe. Navuze ngo ntiwikompare mugabo kandi ntiwicare muri mediocrité ngo uvuga uti aha ndi birankwiye. Oya, umuntu yamagerageza kuduza level yahari, siko? Hariho umuvuga butumwa yigeze, ni Miles Monroe, yigeze kuvuga ko hariya ku iwabo watwese hariya kumva hari abantu benshi bapfanye des idées innovatrices, ibintu biryoshe bari gutegereza kugenda bahaye iyisi, mugabo ntibigeze bagitangura ico kintu. Ntibigeze bagitangura. None uno munsi wewe fata ingingo ati ndatanguje kino kintu. Tanguza. Hariho abo bita social entrepreneurs batanguza ibintu bibenefisia societe as a whole, n'abandi aba entrepreneur rero business utanguza ikintu kibanza kikungukira wewe, ugatanga akazi. Ego, tanguza ikintu gusa. Ntubelezi, ugire esprit iri innovatrice, kuko dufise IQ nini, mugabo bavuga ko abahinga mu bintu bize ubwonko bw'umuntu ko n'ubufunction, avuga ko grasping, we don't even grab as much as a full image y'ico ubwonko bwacu bwategereza kuba buriko burashikako. Dukoresha a fraction, minimal fraction ya IQ umuntu Imana yamuremeye. Hari abantu uza wumva ngo urya n'umujeni, siko? Ukaza wumva bariko bamuha titre ngo hari abana twakuze tubona bari geni muri mate muri ki, ariko no kubera somehow barafise, they tapped into that intellectual capacity and they started using it. Urumva abantu ama invention yose tubona ku isi, wakreye indege, wakreye ubwato ngo bugire ku mazi ntibuyibwibire, bose abo bantu nukuri ntaco bari baturushije, bari abantu nkatwe. Rero an entrepreneurship spirit iguha byinshi, iraguha no kwikorera, kuko ku isi kirazira ko uzorinda upfa ukorera umuntu. Oya, kubera iki? Ni bwa buzima bwuzuye ntuzopfa buronse, kuko at the end of the day uzokorera umuntu uzobona ugiye muri retraite. Hariho n'abatangura passion zabo muri retraite, ariko bifatanye nako kazi uri kurakorera umuntu. Mugabo
wewe goal yawe ibe ati umunsi umwe ndashaka kuba self employed, ndashaka kwikorera nanje ndanga akazi nkore mu mwanya wanje. Urumva atamuntu ariko arambwira ati ca ku biti no ku mabuye, nkorera ku mwanya w'abandi. Self entrepreneurship, entrepreneurship iratanga amahoro, iratanga ubuzima bwuzuye kuko uba uri your own boss. When you are your own boss, you not nta muntu uzovuga ngo yaje kunshira kuri pressure iyi niyi. Urumva navyo biratanga amahoro mu buzima. Nukuri it will make your life, better. Nivyo turiko turashaka. Yego, hariho rero ica gatanu ni be moderate, modest and firm. Igituma nabivuze uko ari ni bitatu. Igituma nabivuze ari bitatu, moderate, modest and firm, MMF. Nukubera yuko to live in a modest life ni ubuzima nkuko navuze bwuzuye, uri contented, you are happy with your life. Buri modest, ni buri extravagant kuko babantu bikomparana, babandi bariko barihuta basimba ama etape, nukwira bashaka extravagance, luxe. Urumva nico gituma tubona no munsi ku marezo sociaux bijya bintu tubona kenshi ni fake life. So be a modest person, bizogufasha mu buzima kuba contented with your life and living it to the fullest. Nico kimwe nyene na be moderate. To be moderate, nukuvuga urabira ibintu muri angle nziza ya optimisme, udahengamye cane ngube novuga gute. Moderate uri hagati, ni ibintu bije wewe ingene ufata decision zawe nturi al extreme, uri moderate, uri sinavuze ngo lukewarm, mugabo irafasha kugira ngo ntube excessive, ntuje kuri kote novuga kuri ziri kuri extreme zose. Uri muri moderate, uri hagati, urafata umwanya ugapeza le pour et le contre ibintu byose ama decision yose, mugabo kubera ufite temperament iri moderate. Nturi wa muntu ashushe ngo aca ibintu byose aca dumbukira. Oya, uri moderate in your thinking, in your dans la prise de décision, ngene ufata ingingo z'ubuzima bwawe, uri moderate. Firm navyo bizogufasha kugira ngo ntube ntambira kaje or shaking, ugire logical thinking iri ntayegayezwa. Yo firmness, firmness iratuma umuntu abantu bamumenya ko ari umuntu ahagarara ntuziri juste, siko uri juste mu vyukora. Urumva uri firm kuko hazoza amatamperama menshi mu buzima bw'umuntu. Les situations zitandukanye ziriko ziragutesta, zashobora kugutwara, urumva ukajana n'umuyaga. Hari abantu ukunda gusanga bajana n'umuyaga, ibije byose, mugabo wowe uri firm, ntawuza gukura muri beliefs zawe. Be firm in your beliefs, in your decision making, gira umusimamo ko bawita kuona msimamo. Usitingizike, ubabaike, wame uri umuntu ujana niyo umuyaga ugutwaye. Oya, urabona ko igiti iyo gikuze kikiri gito kiba kijana niyo umuyaga ugiye, ariko kimaze guhagarara ton yacu murabona iri firm. Yes, mugabo sindi ko navuga ngo ube borne. Firmness iri different no kuba borne. Hari abantu bari borne iyo bashize badakurayo na ijya ni toxic trait. Jeni ko mvuga firmness iri fair, iri hagati na hagati. Murazi yuko nabanda ba bonus iki kintu kugiterako
mugabo kubera nese ko byinshi ndakivugako naciye ndagerezako. Bonus y'uno munsi iza kuba to live a holistic healthy lifestyle. Umviriza rero, umuntu abaho gute iyo holistic health lifestyle? No kuvuga uzisanga udevelope ikintu bita balance mu buzima bwa spiritualite, muri emotionnel, muri physiquement, kuko turi biremwa bigizwe, umushaha wacu ugizwe n'ivyo bintu vyose. Hariho lo physique iyi mubona uyu mubiri nambaye, hariho lo spirituel, turi biremwa bizova ngaha ku isi bikagenda bikabandanya dans l'au-delà. Hariho l'émotionnel, urumva, hariho na les besoins zo muri société, societal needs, urumva. Ivyo vyose bigize umuntu. The environment idushaping abo turi, environment dukuriramwo, twabayemwo, ivyo vyose ni byo ariko ndavuga ni rero wewe ukuntu uronka balance muri ivyo bintu byose kugira ngo ntihagire igihengama, kuko hagize kote imwe ico nibagiye ni mental, very important. Umuntu ahera aha ku mutwe, kujya mubona Imana umutwe ari we yashize hejuru atari amaguru, n'umuntu ahera aha mu mutwe. Mental health very important. Ntimuzigere ikibanza cyane bacaye ngo minimize, kubera ukaminimiza yo mental health, ndakubwije ukuri uzisanga ahantu habi. Physical health same. Hari abantu turiko turabona obesity, ariko nta apeta gifise, nta kijya, ariko aronda, ariko aratibiro. Ivyo vyose utegereza kurondera hagati na hagati misi yose. A healthy, well balanced lifestyle. Kirazira yuko physique igwaye, urumva uri umuntu ntiwobaho mu munyedegemvyo, mu munezero. Lo mental igwaye naho nyene ntiwobaho mu munezero. Okay. Hama lo spirituel nayo nyene yadufasha kuduha balance, kuko hari abantu yo yabaronse ibyago bashima guhungira muri spirituel kugira ngo bibafashe gusubira kugira ivyizigiro, bibareme imishaha, bibareme umutima. Lo spirituel kumenya yuko Imana hariho novuga a spiritual being idukurira twese, yadushize ngaha ku isi for a purpose, for a certain period of time. Dutegerezwa gukora ivyo byose twategerezwa gukora muri umwanya Imana iduhaye, ko ntituwuzi ngene ungana. Urumva spirituality is very important. L'emotionnel iyo imeze neza, naho nyine usanga rero nivyo gufungura neza biri muri holistic health lifestyle. Gufungura neza, kugira sport, siniko ndabibigisha, musanzwe mubizi. Ico nashaka gusa kwari ukubibutsa ko iyo balance izogufasha kugira wewe ntuhungabane, kuko nabibabwiye, uhungabanye muri kimwe uko kibandanya kimera nabi, ibisigaye byose naho byari kuba bigicumbagira navyo nibica bigukurikira ico. Iyo neglige umubiri wawe ukasanga utanguye kudevelopa ibigwara, umva physique iba yabaye touché, ugacuja muri depression, mental iba yabaye touché, ugaca emotionnel, ugaca utangura kwa muri kurarira canke ukafisha ibindi bimenyetso bitari vyiza, urumva. So jewe ico ndabifuriza bakunzi banwanyi b'iteleviziyo nuko uko Imana yakuremye igutegurira ubuzima bwawe,
ibyo uzocamwo yari ibizi, yari ikuzi kuva ukiri usoro mu nda wawe, yari ikuzi. Nico gituma tuvuga duti baho ubuzima bwiza bwuzuye. Musigaye mbona abantu ku mastati ngo baho utababaye, ntuvuga nta numwe ashaka kubabara, mugabo no muri vya bihe nyene bibabaje tubibemwo turi whole, turi siko ego ubuzima bwuzuye bufise ikimazi, umarira abandi, umarira abo mu muryango wawe, abo muri community, mu kibano, mu gihugu cose, siko. Imana yaturemanye ibyiza byose, yaturemeye, yarabiduteguriye biri ngaha ku isi, yaturemeye ibyiza byose kugira ngo n'ivyo tutarakora ko gutya tuze tubishikire, tubibonesha amaso kandi tubikoreko. Niko nabamvuga ibyiza Imana yaguteguriye ntuzopfa utabikoreko. Turanse esprit y'urupfu, urupfu ruza hatageze, premature death turayanse. Ni ukuvuga yuko we are starting to live our lives to the fullest, to the max. We live it like it's golden. Ego kugira ngo dusige iragi ryiza aho tuzoca hose. Abazotubona baze bavuga ati je namvuga no kumva yanje, muze mumvuge Dalila uwo ari we, Dalila ivyo yakunda, Dalila urumva legacy nasize aho nzoca hose, mu kazi, mu kibano. I want to live my life to the maximum, to the fullest. So iki kiganiro cari kiryoshe cyane, sinashaka no kugiheza, ariko ntegeza kubasezera. Mubandanye muri DL TV, mugire subscription to my channel, mugisangiza abandi, mugire nyene partage mu magroupe WhatsApp, bandabe babone Dalila ibigaya karabaha. Yego murakoze cyane, ndabakunda, Imana ibahezagire. Tuzosubira kubonana mu kindi kiganiro gikurikira. Merci.